bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kandi baramutse ndabahe n'ikaze mu kiganiro cacu cuno mugoroba turigenekerezo ya 19 kwezi no mwaka wa 2025 ngene ndamutse cyane abantu bose mudukurikirana muherereye hose yaba bari ngaha mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi abari mu Rwanda abari muri Congo Kenya Tanzania Uganda South Africa Mozambique n'ahandi henshi muherereye muri Afrika tutibagiye abari Amerika abari Aziya abari Europe bose bumve ko turamukije tubaye n'ikaze kino kiganiro cacu cuno musi usanzwe ntabwo ndi muri studio twicanyemo sisanguzo ne tugiye kuyaga vyinshi makino kiganiro na cyane ibiri ku mirongo y'urugamba mu bice bigiye bitandukanye ubona yuko imigwano itari isanzwe yes bana musanguzi kandi abo ikaze kuri micro za B-Info Plus. Urakoze cyane bwana journaliste ego ndaho ndakomeye niriwe neza reka ndamutse abadukurikiranye aho bari hose kumbure ego ndanabifuza yuko bagira isabato nziza yes deje tumaze kwinjira mu masamira ndayisabato ego rero isabato ize kubabera y'umunezero ndetse n'imiryango yabo cyane gose bamusanguzi imbere ko tutamuri ikiganiro ku munsi w'ejo inyuma y'ikiganiro twakoze hari umutama yaciye telefona ambwira uburyo ngo wavuze ngo ingene ngo nyina wa Makenga na nyina wa Colonel nanga ngo babarutse ku rugamba no ibintu ngo vyaramutwengeje cyane kumbure urafise impamvu wabivuze reka nje ahubwo mpera kuri ico usanzwe navuze ko Makenga ego na Colonel nanga bawiringoma bose ba igidatimu yabo ego barabuze abagwanye bashira bazana nababibye baca bazana banyina babo nabaye nakuru nabase wabo ariko franchement parlant reka ahubwo ndagice ndakivuze ko ragize neza umusanzwe tukuri turabitunga kandi birababaje ni ibintu turatwenga kandi bibabajwe ni kumwe n'abandi bavuga yuko akabi gatwengo nk'akeza ariko ubundi birababaje cyane gose nuko abantu benshi batari ko bararaba igishije inyuma yabajya batamakazi y'amisore bariko bahereza inkoho ego bariko bashira mu training bashira ku mirongo y'urugamba bijya ni bimwe twatanguye kuvuga kera bariko baragaragaza bo twavuze ko bashizemwo banyina babo basekuru dire que basizemwo abantu bakutse kugereranya sino ugiye kubaraba bwana journaliste ego abajya abantu bose je dis bien bose ego bakuze ya nta muntu wo mu bwoko bw'abatutsi arimo ushaka ufata y'amafoto yose uyazungurutse ego uyashire no muri video Steve Webden za ukunda ego uyarungike mu magroup WhatsApp yacu n'utari muri group ashaka aze kwigusaba uyu muhereze ego aze gupointa ko ati uyu n'umututsi nta numuza gusanga nta numwe bijya ibintu rero birafise ikintu bisigura bivuze ego ntabwo ari ubukene bw'abasirikare babuze ego kugira ngo cyashamwe ajye batabona batamakazi no nta nubwo ari abakihabwenge kugira ngo bashobore gushamwe ajye batabona batamakazi wibaza kari yihe mpamvu bo barafise objectif zabo bagomba gushaka bijya biri mu migambi bari bafise bariko babikora ubu ngubu ariko bari babisanganye mu migambi si ibintu byabajemo ibiro twarabyerekanye même fois no mu migambi nakoranye na Frère le Patriote twabivuze ego ni système ya génocide bariko barakora mu bakongomani sivyo ego donc bimwe dukunda kwita ubwicanyi bweranda ego crime ziri parfait niyo système bariko barakoresha donc baravye bajya batamakazi kwatima n'imipanga human rights watch rakosarisha kubarasa human n'andi mashirahamwe mpuzamakungu arakomindura atabaruka tubera imine fresh bikunde tuze gutwara buda butaka bwabo atanduruzi turi nyuma reka tubambike impuzu za gisirikare ego tubaye inkoho baje ku mirongo y'urugamba bicwe n'abana babo ego n'abasaza babo n'abene babo abari babiciye aho nta nduru bazodukomera nta makunga azodukomera ku induru ngo mwakozeho nyabo ku magitiki ariko ugiye kubiraba neza ego ni genocide bakomeje gukora mugabo iri mu buryo novuga buri professionnel ego iri mu buryo udashobora kubitahura uriko urabisha amaso
franchement ni ibintu bibabaje cyane bwana journaliste kubera ko bavuga ko bari ko bahabuza agati k'abatutsi muri Kongo sivyo cabavuga ururimi rw'ikinyarwanda no byarahindutse ubu bakubwira ko bari ko bahabuza agateka k'abatutsi cyangwa abanyamurenge niko babivuga ariko ugiye kuraba muri bari abasirikare bose nta mututsi arimo nta n'umunyamurenge arimo none kubera ko badakoresha ubwo bwoko nyene bari ko bashaka guhabuza babufata nk'ikirende tuvuge ko bajya babibi bariko barajanwa mu ngwano bajya batama babajana ku ngufu cyangwa ko bari ku bushake bwabo ariko tutabishana nkajya wewe ho bari mama wawe wo byakira gute none agomba gupfa nk'intwari ari joining ubundi ubufu bwa mbere bajya abantu bariko baricwa ni psychologiquement ni ubufu bwo mu mutwe babica mu mutwe urumva bababwira ko bagomba kuba intwari niba apfa babaye ntapfa bakira abasivili urumva niba apfa uzoba intwari uzovugwa mu bitabo bizogenda ninde yababashwa bazovugwa n'abandi bajya bakecu bivege mu ndazo bavuga mu bitabo bazoba bamatiki kandi n'abandi nusasuna buzaca biruka bazosiga umugani so bwa journaliste rero franchement parla ni ibintu bibabaje biteye n'agahinda ahubwo aya mashira hamwe mpuzamakungu ajejwe hagati y'akazina muntu yarakwiye guhaguruka agakoma induru bijya n'ibyo bari bakwiye gukomera induru banashaka gusumba bajya amaze gupfa abapfuye baragiye bakagomba gukomera induru abagihari kugira ngo babasove babakize nabo bataja gupfa uko nkabajya ndahamya yuko babashize kuri fro azo bari kadubashiriye abawazare cyane gusa ikadoza bafatisha intoki zijya nkoho bazozegeranya fresh ajya amasasu begeranye hama bigira cyane gose no kubona umusanguzi amakuru nayivuze yuko ari menshi ku mirongo y'urugamba nkundire twerekeze neza na neza muri Nord Kivu novuga yuko imigwano ikomeza kuba myinshi twavuze ku munsi w'ejo ndetse uranatubwira n'ubuce butari buke bwashoboye kuberamo imigwano aho iri wazarendo rebo bagavye ibitero nce cyane kwizinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ariko no munsi aba babibi wavuze twabonye muri Masisi babarungitsemo Sukhoi 25 mbega byagenze gute byari bimeze gute muri rusange turashaka udusangize uko byari bimeze ko ndazi ko hari benshi mu makurikana BF Plus bakeneye ukuri kwacu kumbere barashobora kuba bayibonye handi hantu urashobora kutubwira ngene byagenze muri make urakoze cyane bona journaliste mu Kirundi ari umugano uvuga ngo barendegere yakoze ibidakogwa nizinyeshamba rero zakomeje kurendegera cyazibaza yuko FRDC izozifata nk'ikirende cyangwa usanga bibagiye ko Sukhoi yaheze igitoro no bari babizi igikora ivyo bakoze byose ni bimwe byo kurendegera sivyo muri izi ndwi ziheze izinyeshamba zari zimaze iminsi ziko ziraga bitego sivyo rero aho basohoreye bano babibi muri formation baca bagwiza ibitero kumbure kugira bereka makungu yuko bano babibi bajya amashoboye bashoboye sivyo baragavye ibitero mu bice bitandukanye bya Masisi bya Rucuro za Warikari n'ahandi henshi ibi bintu rero abawazarendo bakomeje kubyihanganira baradefanda mugabo bahagerika bavuga ati ase kanatwe twatanga natwe katubereke yuko dufise inkozi irasa tubereke yuko dufise ama stratégie militaire dushobora kuba twobataka natwe kuva ku munsi wa hirya yejo c'était mercredi kuva mardi niho wazarendo yatanga ama offensive muri Nord Kivu sivyo naraberetse ubuce byigaruriwe na wazarendo mardi nabereka ubuce wazarendo yigaruriye mercredi wanashaka no ku munsi w'ejo narerekanye ubuce wazarendo yigaruriye kuri inshuro rero bakoze ibintu byatumye byavugishije M23 n'isi yose nibutse umunywanyi wa BF Plus aho tuganira mu gatondo hari ikinywanyi ukisha ndatwenga yavuze ngo buriya ngiyo uteye ibuye ahantu hari ibivuga byinshi ukumva nta kimwe kibweje aho ntacyo wakoze nta kimwe wagera ati roko je numvise ziyanyeshamba ziko zirabweje
usanga bazibwagaje amabuye ego dutohoreza iyo nkuru so iyo nkuru rero nari nsanzwe ndayica nditwenge ego ndavuga ati vraiment baba bwagaje so kuva ku munsi w'ejo jeudi ego kuva mu masaa 2 y'ijoro niho novuga ko iyi operation yaje kuba publié ko yabaye uyu munsi yatanguye ego iyi FRDC muri coalition n'abawazalendo kuva ejo saa 2 baratanguye amabombardement aérien sivyo mu buce butandukanye bwo muri Masisi mu misozi miremire ya Masisi aha twavuga nka Zabibwe za Nyenge Kito Embe no mu micungararo yaho aho mu byukuri habaye amabombardement ateye ubwoba uyu munsi rero mu gatondo gaca kaba agahomera bunwa kuko bashoboye gukora amabombardement inyuma ya bombardement abawazalendo na FRDC baca rero barinjira kugaba ibitero byo hasi aho bagiye ndabyitse ko bagiye gusa n'abahohosha izinyeshamba z'u Rwanda iyo zari zatatanye ariko tuyibutse ko bona journaliste izinyeshamba zari zaje kokipa aya marokarite yose zivuye mu duce muri Kicanga izi operation ko nazivuze ego aho zino nyeshamba zaba muri Kicanga na Karembe baje kwataka hano muri Zabibwe Piti n'andi atandukanye amapaswa yerekanye ingene zino nyeshamba zaje kwataka nta rindwi zibiri zari zihamaze urabona ko abawazalendo rero baciye baga bitero byo kuhisubiza ego mugabo mburaho wamenga batira amabombe y'amacakubiri ati gute rero uravye ingene amatangazo utavana ko yasohoye umunsi na M23 ndetse na twigwaneho igaheba ikabafasha mu gusura amatangazo umenga ry'amabombe yari amacakubiri kuko umenga yaremewe bajya abantu so amakuru ingene avuga rero inyuma y'amabombardement hakurikira amasasu ariko kandi amakuru aravuga yuko M23 baciye batakaza ubwo buce bahungira mu micungaro itandukanye aho buce bwose bashoboye kubagabamwo kubagaba kubitera ego twabibonye ku matangazo atandukanye aho zironyeshamba zatanguye gukora amatangazo zivuga yuko FRDC ikomeje kugaba ibitero n'indege zabo zo mu bwoko bwa Sukhoi aho bakoreshe n'amadrone bagaca barenza ko ngo mu bice bisanzwe birimwo abene gihugu bagaca banapresiza kandi yuko abene gihugu bashoboye kuba bahasize ubuzima ariko bo sinoza guharira yuko atabene gihugu basize ubuzima ni uko ntunavyemeza kuko nta nkuru yimvaho ufise yuko atabene gihugu bashoboye kwasiga ubuzima ariko ikintu ngiye kuvuga ni iki kubera iki se zino nyeshamba zija gusiyeja mu bene gihugu kubera ko baje kucira mu bene gihugu kandi bazi yuko abawazalendo na FRDC bashobora kubarondera kuza kubagaba ko ibitero babarondera ibiro turamaze kubibona ahenshi muri za Rugezi za Minembwe n'ahatandukanye n'amasisi hose ni strategy bakoresha kugira ngo batabiye biruke mu nzu voilà sinico cyo kugira bakwegere uzubigenzura cyane gose usibye muri za Rugezi na za Minembwe hajya basiyeje hafi y'imihana y'abantu kubera ko abenegihugu baho abenshi ari abatwirwanira ariko ugendura muri za Rucuro urabe za Masisi urabe za Warikare urabe ahatandukanye hirya hari le peuple bantu babikora kuko babazi yuko abawazalendo badashobora kubagaba kubitero kubera bene baba bari muri bene wabo baba bari mu mihana y'ababantu mu kibazo ko badashobora kuba bagaba mu bitero ikindi kintu kibatuma babikora ni kubera iki ni kugira ngo abawazalendo bagabye kubitero magingo baba bari muri population bantu bace bakurikizaho masaka yitirirwe gukora abawazalendo bashoboye gukora ubwo bwicanyi so kuri incuro rero novuga ko baterewe kuko wazalendo maze kugaba ivyo bitero FRDC maze kugaba ibitero by'indege wazalendo acikoroka ku masasu yo hasi ntibyakunze yuko bashobora gukora izo masaka aha rero tuguma kandi
tumenyesha abadukurikirana yuko izi nyeshamba iyo tuba turiko turavuga amakuru yacu no kuzibura turazibonera ziradukurikirana turaziburira urazi ko bahora banatwandikira banatubwira bimwe n'ibindi bivuze iki Wazalendo iby'ibiganiro by'idoha nikibirimo wapi rega na leta ya Kongo nabyishirira none leta ya Kongo irindire ziyatwamwa batanze kugira ngo ishobore kubona ko ziyo nyeshamba zemeye sesero fe cyangwa sayime après les 3 mois no tuzomenya position nziza ya FARDC ariko magingo aya dukoreye kuri Wazalendo Wazalendo byaturama ntibaraba ibya sesero fe ntibaraba bivuze ngo à chaque fois bazoba bafise opportunity bazogabite à chaque fois bazoba bafise opportunité n'ibikoresho bo bazogabite aha twe naberetse kuva marti Wazalendo guma progress kandi ramaze kwambura zironyeshamba bucyo butari buke magingo zironyeshamba nazo zari zashatse kwigarurira Masisi yose na Walikale kandi nabo bari babigerageje mugato tuko turabona Wazalendo nabo basubiye kuhabambura bariko barahisubiza buke buke umuntu acabaza ati none iyi ntambara iraherera he turabona zironyeshamba ziriko ziraguza abasirikare nubwo zizanamwo abatari competent abakecuru abatama sivyo mugato turabona ko zikomeza kuzana abasirikare kurundi ruhande na Wazalendo niko FARDC nayo yasohoye no munsi bikangara na FARDC yasohoye bikangara usibye ko ibyo FARDC tutarabyizera neza mu magingo tutarabona ibyavuye mu biganiro by'idoha ibi rero biraza guhera he aha ndakwibutse bora journaliste hariho video nakurungikiye yaba Wazalendo barashe umuntu ngo ni maneko baravyemerera clairement kubabonye ijya video cyangwa se n'abatayibonye wamurashi yaramuhagaze hejuru acavuga ati sayi nije kumurasa iyi saa nyene hari saa 8 14 ni jewe ndamwirasiye ndamuhoye ko ariwe ariko nukuvuga yakositemo n'umupionnier ni nk'umugide w'aba M23 sindamuhoye ubusuma canke iki twebwe aba Wazalendo twararushe nta busho tugifise nta nubwo tunigeze daye bwo kubikamwe abantu nk'abo namwe rero bene gihugu karakarorero na karobizarika mugabe twebwe aba Wazalendo ubu nta gufyina n'umuntu twabonye ko ariko arashigikira M23 irondera ubutaka bwacu wowe ryo kubashikira ngo twari ubutaka ubwo nawe urondera bujya butaka bwacu akarorero na ubugomba kubusa wabonye uko bamwishe kandi sujya wenyene aba Wazalendo no kuvuga ubu bari viriha cyane kandi bari très allergique bari kwishaka n'umuntu ariko arashigikira M23 ahantu garundi urorero ku munsi wejo n'uyu munsi sinzi ko wabonye ama video y'inyeshamba zafashwe ziko zinjira muri Ituri sinzi ko wazibonye aba Wazalendo bakubwira gute tugufashe uri umunyarwanda ntidugushikize FARDC shatukwica warabonye ko harimo abishwe abo berekanye bakibafata babekana babishe mugabo bagufashe umukongomani ubu ufise amahirwe yo gufungwa kuko ari abakongomani bo baca bashikirizwa FARDC bakaja gukorerwa amadosiye so bivuze ngo tuko turabona iyi FARDC na Wazalendo bazamutse mu yindi ntera ku bintu by'ubutasi wanashaka no ku bintu by'ama operation ku bintu by'urugamba kabisa bisunuye cyane gose kandi biriko birakoza defete ku rugero rwo hejuru cyane zino nyeshamba za M23 magingo aya muri Sud Kivu bariko baravuga sinzi ko urabibona hari agacere kadasanzwe bahoze cyane Sud Kivu kuva aho Uvira ibaye inyama itarika kabisa n'umuteka bahoze cyane no kuvuga ubu baracadoga muri Sud Kivu muri Nord Kivu niho ubu tuko twumva imigwano ya hato na hato aho twumva ngo Wazalendo bagabwe igitero handi nabo bagabye igitero tukumva ngo Wazalendo bafashe aba infiltre baziyanyeshamba tukumva ngo Wazalendo bishe abamaniye ku baziyanyeshamba so bivuze ngo Wazalendo
iriko irikomeza cyane iri mu kazi kenshi kandi hatibutse ko n'amanyamatego n'agashambara cyane gose nibije bigwanisha bese kwambura ziranyeshamba na nigi ya FRDC niki yatuma abawazarendo muri no Kivu bisubiyeko ibi rero biriko biratangaza abantu benshi ko twarabonye wazarendo muri no Kivu yari yarigeze kwifatanya na FRDC mu gutanga ubuce butandukanye cyane gose sinzi ko buvyibuka je ndibuka rero scenario yaciye mu maso aho ziranyeshamba zari zegereje muri territoire ya Karehe sivyo yes yari Karehe kabaye aho abawazarendo bafashe ya mbere mu kupia bene gikubariruka mugabo kuri incuro turiko tubona ivyo bakoze babiriha ibiheta ngabo byinshi cyane kabisa bivuze ngo rero amazi nta kiriyayana amateka ariko arahinduka umwanya ku mwanya kandi ndahamya yuko Trebiento namana bivutse vuba cyane Bukavu abantu muri Bukavu witegura mukomeze kwitegura abashitsi kujya bo muri zabibwe za mpiti na za minjenje byabagenda uyu munsi batari babyitetse na Bukavu mube hange bitega abashitsi umwanya muzoryama mutabyiteze mugabo mu gatondo muzinduke musanga mwatemberewe cyane gose bana musangoze kandi gusubiza inyuma gato wavuze kubijanye n'amatangazo zinenyeshamba zashoboye gusohora inyuma y'umuriro zariko zirota dufatire ku itangazo ryasohowe n'izinyeshamba z'abanyamurenge kumbure woba warisomye hariho byinshi woba watahuye ndashaka ucire ku mayange abadukurikirana bimwe mu byo bagomvye kwerekana ko bagiye gukora bo akajambo kamwe ngomba kuvuga ntaje bavuze ngo bahisemo kwigwanaho kugira ngo babeho cyane gose sibyo bacabongira kandi ngo bagiye ngo kugwanya ngo amaterabwoba y'ubwoko bwose ariko arava muri Uvira urumva ubu ariko arava amaterabwoba Kinshasa ariko arava ikintu ngiye kwivuga ko ni giki bona journaliste mu gatondo uyu munsi nabonye itangazo general w'abawazarendo William Amuri Yakutumba bana Makanaki Yakutumba nawe nyine ubwiwe yasohoye avuga ko Makanaki niwo muri Sud Kivu ngaha yes nanuza no muri Sud Kivu na Kivu muga abatwara bose Amuri yavuze ngo naratangaye mbonye ugwete gwasohowe bivugwa ko ari John Rusinyeko ni declara nka president w'igihugu gishasha cyavukiye muri Uvira iryo tangazo naribonye rimegeze go trending yes naribonye ndagwa mu gahundwe aho ngombye kugiyamiriza nivuye inyuma yakomeje avuga nandi majambo y'ivyo bamuvuze ko byo guteranya cyangwa se byo gukumira amoko amwe nabisomye ibyo byose ariko rero nshinye kwifashisha amajambo kugira ngo icyo mvuze kuri itangazo rivuga ko bagiye kwiyamiriza amaterabwoba yose avuye muri Uvira ubona journaliste igihe cyose uzobona umuntu agutunga urutoki igihe cyose uzobona umuntu ikintu cyose akoze yikompara kuri wewe tayari uzocubona kujya muntu wamaze kumurenga sivyo agutinya mandi majambo abagomba kumera nka wewe uko babona kuri uri hejuru so izi nyeshamba dabo twigwaneho yabayeho cyane twigwaneho maze imyaka myinshi twigwaneho n'ijye umunsi none icyatumye twigwaneho ibaho cyari si binyana bariko baravuga uyu munsi none kubera iki batatangiye kubikora kuva kera babona ko bagomba kubikora ubu ahubwo nyene so ibi ni bimwe twita gucura kubera batari bwaronye y'abanyarwanda no by the way kuva baronke y'abanyarwanda nico gihe batangiye gutopangana batangiye gukubitwa hovyo buriya nuko kumbure amatwi ari mu rupfu atumva niyumva kabisa buriya zino nyeshamba y'abazokora ndabyite bira y'ivyo bamaze gutakaza kuva igihe biyungiye n'izinyeshamba z'u Rwanda bari kuba barahonosheje bari kuba baramanitse ibigwanisho bari kuba barabivuyemo mugabo kubera amatwi ari mu rupfu atumva kubera ko n'amaraso mabi atakuraramo bakomeje gusomborotsa
basugeretse bakomeje gusumburutsa intambara iri tangazo basohoye uyu munsi buriya ntugire ngo bapfuye kujyandika uko gusa ni tangazo basohoye inyuma y'ibitero bagabwe inyuma yo gutakaza izindi ngabo zitari baci basohora iri tangazo ngo bahisemo kwigwanaho none ko batigwanaho nyine bakaguma babakoramo baracerewe buriya wazarendo abo bita mayimayi nirikira barasa ngo nuko bitwa twigwanira ngo nuko bahisemo kwigwanaho ubundi se bigwanaho kontri ko muri bo harimo aba ofisiye superieur muri leta ya Congo muri FARDC barimo cyane bariya ntibari bakwiye kubagwanaho n'abajenerali bari iki kirobere cyabo twigwaneho iyo bagomba kwinjira muri FARDC ugira bya kwanga wapi ntibari gufashwa n'abajenero babo bakabashira muri FARDC mugabo kubera reka navyite uburozi barozwe mu mitwe yabo barahenze umva mane sugwendwa gusa bararozwe uburozi burafata kabasa mu mitwe yabo babahaye jondam bumva yuko bagomba nyine kuguma ari twigwaneho baca bahitamo kumanya ari twigwaneho ibi rero bizotuma batabona n'akaga bikwegeye kubera bafise mu mutwe ngo nibatwigwaneho bagumane bwabuki none igisirikare cya leta gikora iki ntikigwanaho abenegihugu cyane rwose ubu rero bafise igihugu cy'iwabo barendwa na twigwaneho birashoboka minembwe bo wagira nabo so bana journaliste ibi bintu bikora muri Congo abantu sometimes bafata nka joke abantu bafata kumenga ni mikino kumbure kora ko batari ko rabona ampleur y'ibi sivyo à la longue ibi bintu bizoza kubyara karambaraye franchement pas urabona aba banyamurenge bafise igisirikare cyabo sivyo bafise igisirikare cyabo twigwane baragifise kabisa bagiye kwihuza na M23 sivyo bariko barakorera abakongomani genocide mu kubesha ko bariko barigwanaho sinzi ko kano gatahura bariko bakorera ubwicanyi bw'indenga kamere abakongomani bo mu yandi mo mu ntumbero yo kubesha ngo bariko barigwanaho iyo barashwe bakarasirwa ku mirongo y'urugamba baca bandika ubutangazo bw'ubunonsense yuko bariko barakora ibyonyabwoba cyane magingo babarashe bari ku rugamba kandi nabo bari bagiye kwica abandi ibi ni ibintu bwana journaliste bizoza gusiga ubwoko bw'abanyamurenge habi cyane je le dis je le répète bizoza kubasiga habi cyane magingo n'umurongozi wabo Moses je ndatekereza cyane Moses akanasiga kubera ko ibasa togirira impuhwe bajya batama n'abatamakazi bari hajya za Minembwe bari hajya za Rugizi n'ahandi kubera ko tubagirira impuhwe agakomeza gukokeza twigwaneho ni mwigwane amatumirira abatakira bici wazarendo magingo aya isumbye inguvu twigwane kure cyane ibi nivyo Moses teka arabona wazarendo isumbye inguvu twigwane yego data FARDC muri pause iracarindiriye amezi 3 ahera naho nibyo ntarahera nuko kwicumi sivyo FDNB sometimes irapuya wazarendo none Moses ibi arabibonaho wapi kuguma gusakokeza nimwemere nimukomeze kwigwana bigwane aho bariko barakorerwa amabombe na Sukhoi n'amadrone boshira ibigwanisho basebye batwarike ntaco kabisa konzi ko bajya batwigwaneho atani manza zobakurikirana bashobora no kuvuga ko banahenze yes kandi bikumvikana so journalist ndabona umenga twovuga turangirize ngaha reka turangirize ngaha kumbure mukindi bavuga ngo arahogwa ntamagwa kumbazo sura mu biganiro byacu byo ku munsi w'ejo nuko kanashimire cyane abo twabanye bose makino kiganiro ikashimire musanguzi byimva mutima nongere ndabashimire namwe ndanabifurize kugira isabato nziza ku musanguzi yavuze ndetse na weekend nziza kumbure tuzongera ku munsi w'ejo bwana musanguzi ariko umbabarire gato mbabarire tutirasezera hariho ikintu twibagiye kuvuga mu ntango ntocere kumvwa na benshi ariko reka tunakirangirizeho ntaco bitwaye ni
wabonye ubutumwa abantu bazindutse baraduha bw'abantu basubiye kwigira abateroriste bagomba gutera ubwoba abantu bagasanga abantu bari mu magroupe ya BF plus bakabandikira ama message yo kubagira ko iterabwoba yo kubentimida bafatiye ku vyiyumviro byabo baba bashikirije mu groupe sivyo. So icyambere bagomba kumenya nuko mu Burundi turafite yo kwexprima sivyo. Urafite droit yo gushikiriza akakubakiye cyane gose kaba keza kaba kabi urafite uburenganzira bwo kubashikiriza cyane. So umuntu wera nk'uwo abuze umuntu gushikiriza iciyumviro cye magingo twanabona n'ivyumviro benshi batanga byubaka uwo munsi umwe gikwe umuteroriste yuzuye. So nagomba ndamuca intege nagomba ndamuca intege ince n'intege n'abandi bafise ivyumviro nkawe. Franchement parlant twebwe uyu munsi bashobora kututsinda ils peuvent nous tuer bashobora kutwica tukadisparesa mugabo ntabwo bazokwica abapatriote bose nabo bazomara musesa muziragisha ba musesa c'est ça kandi wanashaka uko batugira kwiterabwoba niko n'abandi basesanguzi bavuka n'abandi banifuza kwihuza natwe kwifatanya natwe. Rero nibareke kotsa uburo cyane gose twebwe twarabivuze n'ubu tubisubiremwo nta ntege dufise zo gucika none twozicika cyazo dufise wapi kabisa twebwe nta ntege dufise. Reka rero kotsa uburo mwibaza nyuma duca intege twebwe ntigikunda nimureke no kugira kwiterabwoba abadukurikirana nimubareke kuko natwe twoshaka kubakurikirana tubakurikirana cyane. Rero nimukoresha amanimero mu Burundi ja muri limitiere bashaka kubwira bakanatanga n'amaroka y'ahantu baba mu guha amarandevu abantu dure mu kabari kanaka ibi n'ibini bagacakuha n'amafoto ye. Ibyo ni ibintu ntaho bizobashikana aha twababura ubutandukanye bw'abantu nk'abo ibintu byagenze bamukoresheje mu kugira iterabwoba ubariye ntibazi yari sivyo. Ivyo ntugiterabwoba ari mu bihagarike wowe nimba waje muri groupe za BF plus ufisa ugatima shaka unagire kiti vamwe wigirira amahoro n'umutekano nta ngorane. Kiya kibanza si ciwawe kiya ni kibanza c'abantu bakeneye amakuru c'abantu bafise n'amakuru badushikiriza natwe c'abantu bakunda igihugu bakunda akarere ntabwo ari kibanza c'abateroriste cyane gose. Nuko ndabashimire cyane kumbure tuzongera duhure mu bindi biganiro byacu byo ku munsi w'ejo. Bye bye.